Murikirukuri. 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 Ubuheruka muri Murikirukuri. We, kunange nibikiwe. Bisa nirenganire. Bisa nirenganire nibiki? Nduru wambwa we. Kunange nibikiwe we. Bisa nigire. Alo? Omega kwiki. Bisa nirenganire. Nuko nirenganire. Kuri nduru wambwa we. Bisa nirenganire. Nuko nigire. Vyahavuye bigenda gute? Yo, dogita. Wari hehe kurwanje. Kari hehe akana kamusazanje. Nyereka kanoni yegeraniritse. Umwegeranye kandi agihema. Kuruni yapfuye. Nafuza. None yo makuru we yakuye. Dogita, oya mbwiza ukuri. Ndakuze wowe ntubesha. Kuruni yapfuye ni jewe ndabikubwiye. Oya munyereke rero. Munyereke ni mudavyemera. Banza wicare utekane. Ushira umutima mu nda. Oya muganga. Ubu mutima uri mu kirere. Yo ntekana ruko ndamubonye. Reka ntiwogenda wiyambagura ngo ugende mu bagwayi. Aha dufise abantu baremvye gusa. Ugwamuhonye ntigwemewe. Yo mbabarirage kano sijewe. Nataye umutwe n'umugongo. Tekana aho gushima Imana kw'igipolisi camutoye cyaci kimenyerukana kwa muganga. Uti n'igipolisi camutoye. Abajeje umutekano ngo bumvise induru baca biruka baja gutabara. Basanga kuraryamye hasi ari kiruruma kabisa. Yo Imana ibahezagira aho bagiye kumutabara. Iya tababo asha kumbure kuri ntabakiri mwisi y'abazima. Yo muganga. Ibi bintu bibaye. Jewe naye navyeretswe mu mafungo nahoramwo. Nari nabibonye kwisi y'imwe migambi ikintu kibi mu muryango. Nyobegwe vyari vyo gusa. None ra. Bash ababisha bamutaye aho bibaza ngo yapfuye. Nahaja. Kuruna aramusengeye cyane. Abo bamuhiga nibikoresho vya shetani n'amadayimoni yayo. Sha muyagize Imana. Apolisi bari muri patrouille. Bari hafi yaho. Sino ubwe buba bwararangiye kabisa. Imana yarumvise ugusenga kwanje dogite. Usanga nabo bapolisi Imana yarabategetse gutabara kuru hakiri kare. Ariko ijwi ryayo ntibagyumva kuko badasenga. Ivyo sinovyemeza jewe. Ngo ndakwereke gusa hafi. Yego. Ariko ukuza kumusanga kose wigumye ntukome induru. Alors, mbere yuko dutangura entretien d'embauche, ndabaza Imana kaju canke? Nimwigoreye madame Gakima. Twebwe ni bon. Murakoze cyane. Canke mukunda kambi. Nako nyene karahari. N'akavinyu karahari vraiment nimwiti. Hariho kubahuka kunywa amasaha y'akazi. Canke muriko muranyiyorobekako. Muti kumuvugira. Nawe muhungu ntacu ufata? Oya jewe aya masaha sinokubahuka amabuja. Burya nta n'inzoga nsanzwe nkunda kunywa mu buzima busanzwe. Kubesha ni icyaha. Jewe akazi imvuna umwansi kanyota. Ariko simbabaza. Ngira bukebuke. Ni byiza kuvugisha ukuri. C'est très bien. Ndabona ko aho tuzokorana neza rero. None rero ga Igor, c'est ça? Yego. We muti yambwiye ko ufite experience ikuye muri journalisme? Bon, yego ndamaze igihe ndiko ndakora kandi nararonse na formation ikomeye. Kandi je mu buzima ndi wa muntu akunda kurondera utuntu dushasha. Oh, très bien. Nshaka rero ucukorana na muti. Uravyumva? Mutanguze directement web TV yanje. Kandi programme zanje zigaca zitangura kujako. Muravyumva? Yego turavyumva. Nukuri mu bamahoro vraiment. Web TV yanya tubemere ko tugiye kwigira iya mbere nukuri. Gukurikiza amategeko y'umwuga kuko narayize vraiment kandi ndanayametrize. Hinge gato. Aho tuhumvikane neza. Amategeko muzokorerako
nayo jewe Gakima ndabahaye muravyumva n'ubundi madame Gakima nico yegoreka aravuga reka ega ivyo birumvikana mbwa jewe ubundi nako mvuga ko hariho code de déontologie ibwirizwa kuba base de traitement de l'info muri uyu mwuga wacu uje kunyigisha jewe muti uyu muhungu wamukuye hehe oya Igor bazitega amatwi wumvirize kadre professionnel mabuja yifuza ko dukoreramo yibuje mbona atari karavyumva bon wewe rero uje ushaka kwerekana yuko ngaha rero uri iki udusumba oya murambabarira no kuringira mwantahuye nabi siyo intentionnel mfise no kuri uravuga sindavyumva ndasubiyemwo web tv yanje izovugiramwo ivyo nshatse birumvikana utavyumva nibaza yuko tutokwirirwa turanabandanya mwumbwira cahier de charge hama nkumva ico munyitezeko hama nje ntangura n'ubu nyene ntaco ligne éditoriale il est déjà défini ni kuvuga ko ibiganiro bizoba birajako ari binshira imbere kugira aba followers bankunde bakunde nivyo nkora iyo niyo tuzoba objectif yanyu voilà hanyuma kandi mubwirize abakeba banje nabo muze muraraba ingene mubakorerako muca mubibona si vous me permettez une observation kandi ndaciye bugufi ubwo dukoreye kuba keba ntibizova bizana icuka kibi ku babone surtout ko baba banatandukanye twokora gute none bon je vyiza mbona twoguma turi impartial tukareka guhengama tukaba honnête mu vyo duposta vyose bon je niko ndabibona Igoro nimba ari Igoro nyene sinkunda umuntu amvuguruza jewe nukuri mabuja nukuri kose sikuba nta mabuja ngaho oya nukuri sikubahuka kwa rukubaza gusa ibijanye n'akazi je nuko avuga sindavyumva nukuri ndasavye mbabazi boss ninde ni wewe okay ninde atanga itegeko ngaha nukuri ni wewe bien ni je mfisi jambo rya nyuma ngaha muti na Igoro turavyumvikanye neza ego turavyumvikanye Kanye John wawe ko atevye urisiri ko havaza shaje nanje kweri mbona atevye abo mubatse none none haciye ananyandikira message mengo yatwumvise avuze ngo iki Kanye kucifunga isura ari excuse ngo naza kubera kampanye yewe ego hewa ahubwo sizi ningere mwiyumviriye gupanga mape yo kubonana muri iyi minsi aho yo kuri umwanya John ubu Alice oya basi ariko muri 24 heures wabura umwanya w'umuntu mukundana vraiment problème si campagne uyu mutipe n'umusuda mu mutwe biteye n'ubwo ntumbari burya ntabyo narizi ari umva yuko John muri kumwe avuga akazi gusa ama projet n'umuntu abumvise yobwira ko mukorana apana mukundana ariko aratandukanye na gipemana yanje ingene yari romantique naho bahuriye urumva abantu babiri batandukanye urumva iminsi tumaze kwicarana narabaye desi ukuntu tunavyibaza ariko rero ndaguye ndagarutse urazi ko no mu nama za komite kuri izine John nta black gusa nari nzi ko mu rukundo ashahindura kameme yopfa dahinduye yari ntumbarire umva ndakumenyesheje yuko la fois passée yaransohokanye natashe ndushe mu mutwe n'ico zifituma nagiyeyo ndemesha basi umbwire ko yakuzaniye agashurwe woma akahe gashurwe gari ivyo ndabiheruka kwa gipa yo umenga aragukunda ariko erega kunkunda arankunda ico sico kibazo problème mu mutwe donc ni afande ni afande Joe soirée yose wamenga turi mu nama ya komite kuri izine imigambi yiwe kuri izine plan zo kugwiza ba action man areka gutwenga yakubesha akanyiro kurambesha wewe ndakubesha amavyibuhe ganshuti yanje donc nija aguma avuga ivy'akazi muri rendez-vous na mu exactement we je me suis ennuyée nta nivyo yibonera nyamusheri wanje yabandanya dondagura ama succès mu vyakora ari bwawundi warakuza ahubwo félicitations none warahagumye none nacangira gutega ariko j'étais obligée kumutega yombi hewe jewe naca nifentesha ko mfashwe n'umusonga jana
nuko nkaba ndatashe pi naca nigira Alice wanje sha reka sinari ako kenge no kuri je nikanjemo ahubwo urakoze urampaye ide oya ntuzi umukwepe ndagusavye nariko ndavyina ahubwo nibaza ko turamumenyera gusa bundi bwo bizohera hajya hazogera igihe ahinduka rega Alice Amanda miracle nukuri nta jewe nzoshobora guhindura John azohinduka ari tellement sûr de lui nubona ko nkonga excuse azosubira kumvugisha ejo ku mugoroba yaha ejo ku mugoroba nyine ndakubeshe urazi n'ingene honyene abandi bakundana rirenga espace muri telefone yagize ikibazo kubera ibiyago ugacura bajewe rero shakanye numva atacho mfise ndakubwira atari kukwihanganisha nyene nk'ugenzi abantu bose ntibaba romantique mu rukundo sheri kubyihanganira nyene ni hatari njya mbere bimbayeko narimenyereye kubashushute mu rukundo inge gato niwe yisubiyeko nta John yisubirako soma neza ura kasha ahajya ingingo yafashwe bayafashwe kwa John inshuti afande ahubwo ni Igor yaranyandikiye ngo yaronse inkuru yakuru hewe reka nigire ku kazi ndakureke nawe wibandaniriza kiwawe mugambombo kakuru karababaje Nyatari Kadete naho tugasize mu bitaro no kuri Jesse mbona ko kazokira koko Kadete je mfata ivyo Dr. Kikana yagiye kutubwira abaganga ntuzi ko bameze kumwe n'abapolisi bwebwe burazi kwigumya naho biba byayangaye oya Kikana niyo bishinze ko Kadete kurazokira kandi burya Kadete iyo bivya grave yariko yamwandikiye transfer ku bitaro muri ville ntego ivyo nivyo yo urya mwana azohava hamukaje Nyatari kwe gufi rya kabiri Behoho hari inkuru raronka kubabikoze ego namaze kugura dossier kabisa ubu ngira nsuzume ibyo twatoye hajya bandikiye kuru cinda bishiramo ariko abo bicanyi batwadutsemo n'abahega mpuze we n'ingene twari tumaze kabiri shingenda Kade ndabira wa mugabo yo oya ntibishoboka ivyo oya Kade wumve ko nanje muno kwikeze uyo sinomushiramo kabisa John niwe yakoze rigabara Kade saka gafoto passport ka John Rashek mwanditseko ngira vyamukurukanye ariko baraniga Jesse nshobora kwemera ko John yokora ububisha nk'ubu uranakumbura uvyeme yo urya mungu turamuzi imbogo tamumenya se afise intahe nziza nukuri Kade wibuka ko no kuri gipe wambwira uko nyene none vyahavuye bigenda gute mbombo ubandanya amatohoza ndagusavye uzosanga ari washatse kwambika ibara John Kadete urugwaruko ugumva ku matwi ntakuzi iyo bafise intumbero bashaka gushikako nakibahagarika oya mugabo si bose nta John yogera haniga umujene nkawe kubw'imvi ariyo yose jewe sinibaza nukuri Kadete John ndakubwiye ko uzotanga mu watangara kuri gipe wiwi ibintu byose twatoye aho kuri yanikiwe nivyo nyine ubonaho muri dosi kandi ni vya John ndabibona mugabo iki Kadete none hari vyemeza bisumba ivyo emwe ivyo y'umutumba ndongoye w'irusange bisiga ubwenge none gambombo ubu hacakurikira iki mbenyene ubu hacakurikira iki mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Igor na Muti ntibahuriza ku nyifato ibereye y'umumenyeshamakuru mbega ku bwanyu umumenyeshamakuru yo kwitwara gute intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Kado Nkeshimana yiga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'indimi akaba mu Kanyosha muri quartier ya Musama yagize ati ku bwanje umumenyeshamakuru niyogira inyifato yo kudasuzuma ivyashikiriza abasomyi biwe yisunze inyungu y'amafaranga ati yamara yoshira imbere inyungu rusangi haba ku barengero canke ku baseruko ati kuko vyaragiye bigaragara ko mu gihe umumenyeshamakuru atanze inkuru atitayeho akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru arashobora kuba gucanamwo hagati y'imigwi idasangiye ivyiyumviro
undi munywanyi yatwandikiye ni Murengera Noir Alfred ava mu ntara ya Buhumuza muri commune Cankuzo centre aho yagize ati kubona Igor na Muti badahuriza kunyifata ibereye yoranga umumenyesha makuru nuko yo kwitwara nahandi tuyisanga atari mu ijambo rimwe rivuga ngo umumenyesha makuru atogira aho hengamiye na hamwe ahaba ku ruhande rw'abiwe ati kandi n'umuntu yorangwa n'ubwitonzi akirinda amaronko naho yobakenye kuko burya ngo uheza kugoka ibigori bikera ati yoheza akarangwa no kuba imvuga kuri muri vyose agatanga inkuru yatohojwe neza y'ukuri ati kandi akayitegurana ubuhinga mu kuyishikiriza ku buryo idaca ivutu ngo icanishemwo abonse rimwe. Fulgence nawe ibukira sazi muri Kibuye yagize ati umumenyesha makuru yokora akazi ajejwe akirinda kuvuga amakuru atirimutse abandi ati kuko biraheza bigatuma bacanamwo. Undi munywanyi yatwandikiye ni Divin ava mu ntara ya Burunga muri commune Makamba muri zone ya Nyange yagize ati umumenyesha makuru n'uvuga ukuri ati kuko uvuze ibinyoma harya baba bagukurikirana bituma mu kibano hataboneka amahoro ati kandi kuvuga ibintu utatohoje neza si vyiza na gato. Reka tubandanye mu ntara ya Burunga muri commune Mpinga Kayove ku mutumba wa Gihinga aho Vianney Ndikumana umunyeshuri wo mu mwaka wa 2 yagize ati kubganje umumenyesha makuru nuko yobanza gutohoza neza idonido y'inkuru imbere yuko ayimenyesha ati ko kenshi na kenshi bikunda gushika ugasanga abantu bajanye nyabahururu ati rero kubganje nuko umumenyesha makuru yobanza gutohoza neza akamenya ukuri kuko bishika iyo yatohoje nabi bigatuma habaho umutekano muke mu banyagihugu ati kuko baca umugani mu Kirundi bati inkuru y'imbarirano irutwa niyo wiboneye. Ingrid Muco w'Imana nawe ava mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo yagize ati kubganje umenyesha makuru n'umuntu akwiye kugira inyifato nziza ibereye akabera karorero keza abandi mu mvugo ndetse no mu ngeso ati mumenyesha makuru rero kandi n'umuntu adakwiye kwegamira uruhande rucanke ruriya mu gushikiriza inkuru ati vyongeye kandi mu kumenyesha makuru ni vyiza ko ashikiriza amakuru meza kandi yizewe ubwiwe yagiriye n'amatohoza. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Robert Mbazumutima ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Mpanda muri zone ya Rugazi yagize ati nkuko izina ryiwe ribitomora umumenyesha makuru abwirizwa kumenyesha makuru ati nkuko umwuga wose ugengwa n'amategeko yawo abakora umwuga w'umumenyesha makuru abwirizwa kuba ari abantu batanga amakuru y'ukuri yatohojwe neza adahungabanya abayabwiwe ati nukuvuga abakenewe agatangirwa igihe kibereye n'ikibanza kibereye eka nibindi ati kindi umumenyesha makuru abwirizwa kuba ari umuntu atagira aho ahengamiye kubw'inyungu zicanke ziriya akitwararika amategeko amugenga ati no gushikiriza inkuru yikwije ubuziranenge yagiriwe ko hanura abamenyesha makuru kwirinda gukwiragiza inkuru z'ibihuha n'izindi zitabereye mu gihe cyose no mu mwanya wose ati kuko abenshi iyo bumvise inkuru yashikirijwe n'umumenyesha makuru bafata ko ari ukuri ati nabo bakayikwiragiza atarinze gutohoza ati rero nituzitirire tutaronerwa nitwibuke kugarura impene yarenze imirambi na karengo irirenze umunwari barirenze impinga. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha kandi tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato bunaho niwo mwatosomera akabazo ku gice meje gukurikira akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Igor na Gakima mbega kubaza ku ngingo ziteye amakenga z'umukoresha kuri mwebwe mubibona gute ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Igor na Gakima mbega kubaza ku ngingo ziteye amakenga z'umukoresha kuri mwebwe mubibona gute akabazo murakumvise mukaba mufisha mushikiriza mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wafuza kwirongera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 hamadoze tubashire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere kurangiza reka twibukaye ko cyagize amajana 910 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho butaha cyari gikino muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza